Izi mpanuro ngira ndabahe ni impanuro zizobubaka, zizobafasha, zifashe n'abandi ari nyuma. Muze mwe mugendera karanga ka Seburundi. Seburundi ni umwami Ntare Rushatsi yatanguje amateka y'ubucacu Burundi. Gituma twamwitiriye ijya ngoro nziza cyane kugira ngo uzokwinjira wese azamenye yuko dufise iyo tuva katuzana tugeze dufise tuja. Ntare Rushatsi yaranzwe n'ibintu bitarenze bitatu. Ubwa mbere yaranzwe n'ubuhizi. Ubuhizi bisigura umuntu yiteguriye na ntajya akanya kose kurwanira iciwe n'inyungu zacu. Umwanya wose icyo tuma yatanguje amateka y'u Burundi afise icumu, bakajyamana akabyukana naryo akinjira mu ndarifise byerekana yuko aba yiteguriye kurwanira iciwe camwibarutse. Abarundi bose bo kurangana urwego r'ico gihe bose bageze kurwanira igihugu n'abubatse baba bafise icumu bagendana kwerekana yuko impwemu y'ubuhizi ituruka ibwami igakwira igihugu cyose. Kigira kabiri ubutwari n'umuhizi aja ku rugamba agwanira igihugu ciwe n'inyungu z'igihugu ciwe n'inyungu z'abenegihugu biwe ico gihugu ciwe gushikaho avyigura hako ahemuka. Nico gituma Ntare Rushatsi iyo twashyize niwe yabaye wa mbere w'intwari kuko iyo aza guhemuka nta gihugu tuba tuzi, kandi akigwanira imyaka myinshi itari munsi ya 30. Kugira ngo dufise igihugu tugira igihugu tubazwa tubamwo haciye imyaka igihumbi ntiyahemutse, yabaye intwari aho guhemuka, kandi intambara ntizabuze n'abandi bami bose bakurikiye gushika abakoloni baje bamye babagwanya. Nta Murundi n'umwe yahemutse. Abahemutse mwarabonye byatambuye kuri Mwezi Gisabo kudubuka gushika none bose abahemuka baracaye kuko ni mpemu mbi yazanywe n'ubukoroni yo kwirinda. Basokuru bajya bakaravye, basokuru basera ku mugozi umwe, basokuru bafise ico bahagazeko catanwe na Ntare Rushatsi ni Imana umwami Burundi. Intambara zose muzoja muze mwibuka intango yayo niyo, aho uzobageze bikomeye uzoshotira basokuruza bacu batambuye n'abagabo. Imana wibutse Imana ubugira kabiri wibuka yuko atagiye witegera murongozi, nta ngabo zitagira mutwara, nta busibira hamwe. Habugira gatatu igihugu nkunda kwisigura neza igihugu basokuru bagwana bagiye imbere Ntare Rushatsi citwa Burundi, nta kindi kwisi gihari citwa Burundi, kandi bazogishira wokigwanya bokizo kime citwa Burundi kuko ari amateka yanditswe mu Kinyarwanda. Burundi na uzovana ni igihugu kimwe, kandi hano cy'abantu n'ibyo kwisizima nta handi n'ubundi gusa. Ngiryo iyerekwa ivyaranze Ntare Rushatsi dutezo kugeramo. Gira tatu n'ubutore. Ubutore bisigura umuhizi aja ku rugamba hama kandi Imana ikamuzigama agatsinda agatahukana intsinzi. Ivyo tuyifurije rero intsinzi maze gutahukana nyinshi. Ubu rero uramiriza icaranze Ntare Rushatsi n'abandi bakurikiye n'ubutore, kuko ya intore zitaboneka Uburundi babwarafugize. Iyerekwa tugenderamo, iyerekwa byaranze Seburundi Ntare Rushatsi, kuko Seburundi yatandukanye na Sebarundi. Seburundi n'uwatanguje amateka y'u Burundi ni Ntare Rushatsi, kandi izina ryiwe rirakomeye, yitwa Ntare. Nabwo yiswe Musakanyiga cyangwa se Mpyisi cyane
sefu abo se ndabona bose bari ari wacu bavuga bitwa Nyanama wundi akitwa Kibwa ndarabasigura ikintu kibi gikomeye izina ryo iyo umwami wa mbere w'Uburundi yitwa Kibwa baduzahadusha kuko baje twaje ni bene Kibwa ako turi bene bikomera abantu gasanzwe intare nizo mwambara wa wundi atwenza yabivuze nizo mwambara ku mutwe hajya bisigura akaranga k'intare k'intare gafatanya n'umutungo w'umuga ubwonko niyo telekomande n'ibindi byose muza kumira rero kujya muyambara ingofero iri ku intare mugenda akaranga k'intare twabigishije sindabigarukako ubugira kabiri akazi karagabwa iyo umuntu avuye mu kazi kiwe akaja mu kandi tuvyita akajagari akazi karagabwa kandi ingabire bane bahayogeye ni k'umusirikare k'umupolisi gukora igendereza ivyo ni bisata byariho ofisi y'itabaraba sibishasha kandi ingabire zatandukanye harabigisha haravuga ubutumwa harabagwizatunga hari abasigaye b'ubuvuzi mwese abasigaye mugangabire zose ziruzana ingabire zanyu zirakenewe kuvomerwa zikure zame mwe abasoda b'ibikombamuti abapolisi b'ibikombamuti aho mwigendereza ibikombamuti ingabire ziravomerwa muzivomere ko mwabiye ingabire zanyu zivomere zikure kandi zame zimaze kwama abana banyu bazozamurako imvi z'intama itendera hasi n'abarundi bazamureko Uburundi uze bw'iteka iteka cifasha kandi cyumashwa kigaba kandi kigabwira twende dukenye turatuze tugiye tubibereza dutuze ubushakashatsi abakuru niba bagenda Uburundi bwabeshwa ku bice 54 na 60% gushika ejo muri 2015 kuva kijyagiye gushira umunsi mu myaka itarenze 4 turadukwize kwibeshaho ibice 90%. Twikomera hamwe tubanganije umurongo ukunyene mu myaka itarenze 3 twobane ko turi no munsi mu myaka itarenze 2 tuba twibeshejeho ijana kandi kanure mukoresha amaso yanyu murabe ubutunzi Imana yaduhaye bari batunyegeje ko ataco dufise turabakene baburebwa nta butare butarenga mu Burundi dufise amazi menshi dufise isimera dufise abanyabwenge dufise abantu bakunda ibikorwa izo zose ni ingabire Imana duhaye ikico tukazimenya izo ngabire Imana duhaye tukazikoresha mwirinde abasamaza ari kwinshi sabe bya politiki n'abandi basamaza mu migenderanire bagasamaza umuntu akamubwira akazeze eka nta gusamara murafise amategeko abagenga murayagenda najya nyene arerekana neza ibyo mucishwe ibanga ryanyu ko rimeze najya ntabwo undi muntu aza kubaciramo ngo arafise biramubwira biteye kubiri najya amategeko n'ijyangabire Imana yabahaye ryo gukingira Uburundi yaba mubizi ubwizigirwa kuba mu nzego zo kwibona abanza umutekano w'igendereza ni mwebwe abakozi b'Imana bandi bakomeje kuko muremera ati twebwe bibaye ngombwa n'ubuzima turabuheba kubw'igihugu nabimenye ku bene wacu navyo gusamara birimo rero kuko gusamara inyungu z'igihugu urazibura n'iz'umwana ukazibura n'umwuzukuru akabiramo
murangwe no gusenyera ku mugozi umwe. Ikindi gishimikira gusenyera ku mugozi umwe urunani rw'intamenwa umwe yuzuza uwundi, ntagire gukebereza ku ruhande, umwe yuzuza uwundi. Niba ukarakabasa ko urunani rw'intamenwa, iyo abantu bagize urunani ntabwo ushobora kubakonya, mugabo uciyemo umwango ukugura umwango ukinjira, mwese musigara mutangara, ugara ibihengeri byose umwansi yomeneramo, ugara kandi ukabana n'uwo turi gusenga, ubana n'uruba umuyobozi w'umutana, umuyobozi w'umutana ugara, kuko ibihe byarahindutse kubera iki? Imana ifite ikibanza ca mbere mu bizo shingiro nk'uko byari bimeze ku ntango ya Ntarushatsi. Sibyo gukora ntagire uwigerezako, reka hari abana bari kwigerezako kuko wigereje kukwegeye n'abasigaye basoko bamaze ngo umwe yifasha gusara ntiyifasha gusaba ngo kandi kuko kumwe igukuma amashi, reka kuko kurakeneye ukundi kugira ngo amashi aboneke. Ibihe by'amatora tuye kuja, amatora ni ikintu gisanzwe cyane, mubikomeje birakomera, mwifashe ko bisanzwe si ubwa mbere dukora amatora, si rimwe zikabiri gatatu, ariko uno munsi ibihe byahindutse. Amatora n'undi abivuze muve ngaho mubizi neza yuko azogenda neza cyane, ibisigaje mu kazi mukore kuko Imana ikora nk'abahizi. Amatora azogenda neza cyane, mugabo nta byagusa bihari, turabikorera kuko byose ni byacu, byose ni rwacu, turabikorera. Mu vyanyu uri mujejwe rero ukora, mu gisata cy'abantu ukora wivuye inyuma ukuntu aho ukora ugwize gatatu. Imana irakunda abahizi kuko abahizi n'abantu n'abanyabwenge. Aya matora ashigikwe n'Imana. Imana irashigikiye kuko ifite ikibanza cyane mu bizashingiro ibirimo cyane bose, ibirimo Imana ijya gutinya. Turi ngaho 2015 bakoma amarungu ngo turi mu makosa, none mwari mubyutse byari bigenze, ni bandi bari mu makosa, mwikomera amashyi kumwafasha umurongo mwiza. Abagiye mu makosa n'abagwanye intambara batazi, kugwanya intambara utazi n'ubucuruzi bukomeye cyane. Baze kumenya yuko gugwanya intambara utazi kubujuju, mugumiza akarangamutima kanyu gusa ku buhizi, ubutwari n'ubutore, byose nivyo byonyine by'amatora Imana ishaka. Mu gisoda, mu gipolisi no mu igendeza nta kindi. Abaja guhiganwa bahiganwe, mugamwe wese mugume ku nanga yawe gusa. Uwinanga avuze inanga, wikemba avuze ukembe, uw'umuduri avuze umuduri, ukoma amasha akoma amasha, kuko barakenewe nabo barakenewe. Byose bikibihuriza hamwe. Muririnda bankunzi, mwebwe bankunzi ubigire kure, kuko uza guca urubanza avukanye yarangamiza. Mugize kure, ntimwivange. Basokura bimaze ngo inkoko mu guhona zicudika n'ibisiga. Inkoko ntikasubire mu mve, inkoko mu guhona zicudika n'ibisiga. Tugiye gusozera umwaka, ibisiga byose murabizi. Dukomera shimana byose. Nico nshimira Imana muri myaka tugiye gusozera, nta mwansi n'umwe w'Uburundi utamenyekanye. Icyo kintu kirakomeye. Nagira umaze kwiyebye ko kandi ndagukunda ndagukunda. Imyaka yose umwansi iwabo hagati mu gihugu wo hanze y'igihugu arazwi. Yo ni intsinzi ikomeye. Kiretse yikuye mu rutonde rw'abansi akabimenyesha abantu ati jewe sinyira umwansi ndumukunzi wawe. Icyo turindiriye
n'ahandi abandi bose barahazi ntagire umuntu uza kwayinjira kwa Karimire rero ngo arabakunda reka da na gukunda umwana ngo yanjye nyina umuntu azokubwira ati ndakwanga wewe ati wenda gukunda tubwe na papa wawe uritonda mu mateka y'isi nta muntu aza kunda umuntu gusumba Imana n'umuvyeyi yaciyeko no mu ijambo ry'Imana birangitswe ibyo bitirimutseko uhora n'amarusho akomeje n'ibigana nubwo atari